ariko rero munyimunyi burya munyimunyi n'izina rya sokuru sokuru yitwa munyihiri umusanzwe iseke ni nyoni n'ubwoko bw'inyoni iseke ni nyoni ni ubwoko bw'inyoni yitwa iseke hariho rero umwibutsa abarundi baciye bavuga ngo iseke iseka icyo ibonye iseke icibonye guseka bo hari hano horabangwa idiri yasetse oya si muri iyo ntumbero guseka ni citiranwa cyo gutwenga rivuga ni guseka izina naryo rivuyemo ni iseke nagira ni iseke oya tuvuze iseke twatuzanya katuzo nkako kugiseke igiseke usanga iyo seke ikiratwenga gatwengo kayishe igumitwenga kumbe oya ibibonye nk'inzoka ibibonye nk'ikindi kintu giteye ubwoba none rero natwe muri Capital Center biciye mu Iseke Films uguseka kwacu nibi bikorwa rero dushiraho nizi filme dukina reka seka twengo kagahemo nagatwengo ko kugira ngo twereke abantu duti hano hantu rero hari ikintu kitameze neza muhitondere murabe urumva iyo nyoni mu guseka kwayo ntikabara gahemo ibishaka kwereka abantu ati aha hantu murabe hari ikintu nukuvuga alerte yayo ica mu ntwengo ica mu nseko nuko natwe rero alerte yacu ni muri filime ni seke rero iseka icyo ibonye muri Seke Films narabonekanye nko muri série ya mbere yasohotse yitwa kwicuza niho waruri emwe haye niho narindi niyitwa gahinda niho nari agahinda voilà niyitwa don't force love niho nari hamwe rero niyi rero iri kirabica bigacika nimba nakabonge sinapfumuye ariko narabaye mu buzima bwo kuja kubapfumu nk'imyaka nka 10 nkiri muto mukayanza bivugwa ngo ni ibintu bitatu murabarondetse w'amafaranga mugaca mu n'abasuma no kuvyara uko je kuva mvuka nagiye kwa muganga niga mu w'icenda twiruka kwa ntuzese no muvuga wa babumenya mukorere pro muri ya musaza nukore kamera cyakora nubu haje bindasago zindi ngaha reka izindi no umengo hariho n'indasago bandasaze ku rurimi sindavyibuka neza natanguye muri 2017 nkina comedy hama rero nkava ninjira muri Iseke Films kuva kera tugitangura comedy twakinira mushitwa Kapital Media Burundi twakina comedy uzikaho hanze bibaza je ko ndumuboyi niko bazi bibaza ko nkora akazi ko mu nzu ko aje ngiporera ababosi urumva ahantu hose maze gukina muri Iseke Films nta série nimwe nakenyemo ntari umuboyi kiretse ihimba mba n'umukozi wanje ababona ndi umukozi nyene Capital Center where hard work pays off. Wala wherever you are kumande zile zisi hope you are doing well nako turashima uhoraho ni wakora bino bintu bikabandanya bigakunda entertainment tukayikora bikagenda neza muri kumwe na Capital Center ni umuryango ukorera muri entertainment uciye mu mareresi n'umuziki amareresi nkuko bisanzwe aca kuri Iseke Films umuziki ni kuri Capital Sound Capital Center ikaba ikora ibikorwa byinshi kanakorera abandi amareresi gufata amashusho mu manza yaba amadiploma amadota amariage amabirthdays n'ibindi byinshi banafata amashusho kandi y'indirimbo utabyumva ugenda urabe yitwa Isezerano ya Refuge Band hanyuma ugenda urabe kandi yitwa Ubuzima ya Audrey iri kuri Capital Sound nkuko nari nabibabwiye tugiye kumara umwanya munini ruciye kuri Capital Center turabira hamwe ibijanye n'amareresi tuvuga amafilms atandukanye ari nako tugarukana abayakora byose bigakoraniriza hamwe kushira irindi tafari kuri no bikorwa mvabwenge tuva hamwe tugera n'ahandi uno munsi nakiriye umuntu umuravye womenga n'umucomedian undi mwanya umwe menga yikorera utundi tuntu twiwe ariko ni wa muntu ushobora kuraba ukumva utangiye gutwenga ataranagira icavuze nico nihutiye kumubonamwo mugarimo n'ibindi binshi muzakumenya mushinga nahe turabakiriye cyane urakoze cyane kwikaza mpaye mumeze neza ni impore no kurinda shima Imana yego aka kantu nihutiye kugusomamwo ka comedy ubwo sinavangiwe oya aho nta esprit de vangage yagiyemwo vangage vangage ni impwe yo kuvanga mu tubuze mu Kirundi esprit de vangage
Natwa tuvuze mu gifaransa. Bara bibabwiye ibaze ku ncuro ya mbere nyene uriko nabisigura kagoye muvangaje iki gifaransa wacigiye si Molière ya Kikwenspi. Ni sokuru. Ni sokuru. Sokuru kabisa nubwo numvise abantu bahagufi y'ibikorwa bya Iseke Films. Bamwe mu bakinyi bariko barakinamwo. Bazogenda batubana je nadufashe nka insolite arona ama background ibintu bibera muri back mbanda bazaniye. Bamwe muri bo ngo ushobora kumubaza na sekuru we ugasanga ntawazi. Mugabo akabazi sekuruza. Uribaza ico kintu. Nimwe bitakaza wawe mugabo sokuru ntawuzi. Ubundi musi uzobuzi so wawe sokuru atawuzi. Yewe kayewe. Ikindi gihe so wawe ntawe uzobuzi inde? Mama wawe. Mama wawe. Nakaza mutwe. Ni ajari zana witondora abantu badukurikiye muri bande. Jewe nitwa ku mazina abavyeyi bazi. Okay. Ko hari amazina abavyeyi batazi. Ku mazina banyise nitwa ahishakiye Didas. Didas. Ariko rero hari andi mazina abavyeyi batazi, hari bagiye barampera mu mashure. Ariko reka mvuge ko ririko rirakora ibikorwa mu iyi minsi. Munyimunyi. Sorry? Munyimunyi. Munyimunyi. Niko ririko rirakora abavyeyi ntacyo bazi. Ko public iraba bino bikorwa birabizi. Nkaho mama yumvise ngo munyimunyi ko je papa ntawe fise mama. Akumuhamagara ngo we munyi. Yo taramuza ati mwizira rya Yego barateye mu rugo kwa. Izo diamond yozimenagura yozica. Aramazina wa mugani wa hako je nkanje yose barayazi pe. Basi. Magaharayo bamenye vuba nenda bakavuga ngo uwo ninde nk'umuntu akaba yoza muhiri wanyu akavuga ngo ndondera nakaba kavuga ati mwihenze urupango uwo muntu ntabwo abanga nimba ro mwita n'amazina mu ya branding na sokuruza wawe aramutse gihari iryo zina rimenye ati umuzukuruza wanje yitwa Munyimunyi ariko rero Munyimunyi burye Munyimunyi n'izina rya sokuru sokuru yitwa Munyihiri Munyihiri reho rya ntiri kamangare ntirigende cefata munyi ndakata nkura ko hiri cyashirako munyi kugira igisokuru cawe kigumeho kigume kiza bazobikubonemo bisigura ko rero wakiyise ka munyi nije nakiyise nyene katanguye kuza muri 2017 nije nakiyise karanamazemwe n'iminsi waratohoje uramenye ico byasigura Munyihiri Munyihiri naragerageje gutohoza sinashoboye kuronka neza ico gisigura mugabo bambwiye ngo umunyihiri ngo yo barinda nini umuntu afise inda nini ngo afise umunyihiri sokuruza wawe usanga byari bya bigabo by'ibigatanya inda zirekera gusa gico nibuka namubonye ashaje ariko yari umuntu muremure jerere buno burebure budahagije sinzi aho bwavuye ibaze ko wicaye no uhumure ntabwo tukubyerekana byose ibaze ko n'intebe wicaye kuri korasumburukwa ukoza amano hasi bikabikibaza sha none nta mata wanyoye nka sokura yaranyoye kwe je navutse sanga inka zigiye twaranyuranye naringiye zirasohoka yuza no gukama wari gukama igihebe yewe gaye je impene no ikama kwe mugabe inka kabisa so n'utwakire bamwumvise umwe mu bantu kabisa bariko barabikora neza umwe mu bantu muri ko managanira haba no mu buzima busanzwe afise vibe harimo akantu ka entertainment ni abantu baba bari mu bino bikorwa ubona yuko ari umuhamagaro wabo bahamagariwe Iseke Films uri kurayibwira nk'umuntu kuko mu bikorwa byinshi kuva no ku ntango je nayo narakubonyemo niho waruri ariko rino jambo mpise numva mengano rikubaza ngo Iseke cange Iseke bivana nakatuza umuntu aba yashizeko hari yindi siguro yihariye ryo bari rifise woha abantu irenze ibyo bo biyumvira ego ico noshobora kugira ico ndakivuze ko kuko iri zina ritorwa na kintu narindi nanje narabaye mwe mu batereye ivyumviro kugira ngo iri zina ryitwa Iseke wari uhari team irikira ritorora naterera niho narindi come on ndumva yuko bizi umusanzwe Iseke ni nyoni n'ubwoko bw'inyoni Iseke ni nyoni ni ubwoko bw'inyoni yitwa Iseke hariho rero umwibutsa abarundi baciye bavuga ngo Iseke iseka ico ibonye Iseke icibonye guseka hari hano hora bangu idiri yasetse oya si muri iyo ntumbero guseka ni citiranwa cyo gutwenga ni muri yo ango birimo ndumva guseka nko kuboma nico gituma rushize kwa katezo katariko ucuvuga ibitari ivyo si guseka ni guseka guseka Iseke rivuga ni guseka izina naryo rivuyemo ni Iseke
nagira ni Iseke. Oya. Tuvuze Iseke twatuzanya katuzo nkako ku giseke igiseke. Igabo Iseke igore. Igore. Ni Iseke igore. Nuko rero kuko ntuvuga ngo Iseke iseka ico ibonye. Musanzwe Iseke ntishobora kugira ico gikorwa cyo guseka mu gihe itabonye ikintu. Ariko iyo hagize ikintu kiyikoma ikiseka. Isetse rero abantu bacavuga ati hano rero kirinze kirinze iseka hari akantu reka tuhitondera atari umuntu avuka ruguru ntashobora kumenya ruguru bari amashamba izo nyoni zirahari usanga iyo seka iri kiratwenga gatwengo kayi igumitwenga kumbe oya ibibonye nk'inzoka ibibonye nk'ikindi kintu giteye ubwoba none rero natwe muri Capital Center biciye mu Iseke Films uguseka kwacu nibi bikorwa rero dushiraho nizi filme dukina iyo tubonye ikintu muri societe tuvuga duti kugiye twerekana ko ngaha hariho danje reka tubicishe mwa bino bikorwa hatuba dusetsere izi filme zacu niyo ntwengo yacu no kuvuga iyo mukibonye muraseka turaseka iyo hagize ikintu mubona gituma nyene mwose atadushaka afite iyo dusetse tadushaka kwereka abantu ati hano hantu hari ikintu kana kamuhitondera ni filime rero bije manu uziko muri ndyarya ku rundi ruhande oya ahubwo mfatiye kunsigura uri kurama ibaze nk'ubu ubonye abakinyi babiri ba filime mu Burundi barashamiranye mwe mugaca mwisekera guseka twenze sezo mugatwenga ivyo bintu agatwengo mukamuza kandi vyasaba mushavure hama muje kubanguruka oya erega umuto bamuviza gahemo erega se gatwengo kagahemo nagatwengo ko kugira ngo twereke abantu duti hano hantu rero hari ikintu kitameze neza muhitondere murabe urumva iyo nyoni mu guseka kwayo ntikabara gahemo ibishaka kwereka abantu ati aha hantu murabe hari ikintu nukuvuga alerte yayo ica mu ntwengo ica mu nseko nuko natwe rero alerte yacu ni muri filime shamwarerita neza mwareritinga neza nuko ariko kameme inyuma y'ivyo umuntu ntitusha guseka kugira ngo twereke abantu ngo oya umuntu turashobora kumugira tukamubwira mugabo twebwe alerte yacu nimba tubonye duti muri societe abantu basaze bitwara nabi iki alerte yacu ni filime Niseke rero iseka ico ibonye nuko nakubara nibaza ko bavyumvise ati ni films ibutsa abantu ama films umaze kubonekana boje films umaze kubonekana nko muri Iseke Films usibye ko hariho nahandi maze gukina muri Iseke Films narabonekanye nko muri série ya mbere yasohotse yitwa kwicuza niho waruri emwe asha haye niho narindi niho wariri ndaboneka muri niho nariri ngo niho yariri imbwa nagiye numva bavuga ngo yarigiye mu isoko timana emwe ngo yarije ego kwicuza niho nari hanyuma niyitwa gahinda niho nari agahinda voilà niyitwa don't force love niho nari hamwe rero niyi rero iri kirabica bigacika intimba nakabonge haya yene nondi naho ntaraboneka naho nyene niho nyene nagira mvuga ati ukanyumura dubeshe ati kuko jewe amaso yanje ntarakurabukwayo haya niho mba nituniye niho ubiri niho bindi wow kabisa birumvikana yuko hafi ya zose zagiye zihaca warazibonekanyemwo Pattyno waruvuze ko hari n'izindi zo hanze ushobora kuba warabonekanyemwo yego hanze muri KN Films kwa Sabasi naho nyene narakinye mu ngaruka nari kwenda higano ndakwibuka naho hanyuma ndanakina no mwibohero ngaho rero ibintu ndakinyeyo mwibohero man filme wanakundiwemwo cyane banarekaramye ngo igaruka ibandanye kwakunza abakinyi bayirimo sinzi impamvu Sabasi yanse kuyibandanya ngira ngo azobibandanya vuba ntawo wakinye yibiki mwibohero mwibohero no mu ngaruka mu ngaruka nakenye ndumufumu wa Ivete kumbe niwe wari kurapfumura Ivete yewe no mwibohero nakenye ndumufumu wa Do none ga bene musaza ko mbona mengo uzohavanye n'ibije bintu bigufata kwe urazi none cyo no kumenyesha adiko burya jewe mwazijya filime usibye gusa mwizi zo muri Iseke Films ntakina ivyo nabayemo ubundi hajya nakinye ibintu nabayemo sinakinye ndiko ndaja nakinye navuye byanya byo raciye mu bintu nk'amasene nkajya wara yewe bo je sinigeze sinapfumuye ariko narabaye mu buzima bwo kuja kubapfumu nk'imyaka nka 10 nkiri muto hajya rero abantu bafite ibintu mukina rimwe na rimwe mwarabibayemo cyane muzobibamo oya
jewe sinzobibamwe narabibayemo abantu bafitiye ubwoba rero ngo bijya bintu ngo abantu bambwira ngo nk'umukristo ngo gakina ngo hore nkijya naga nukuri muruhuke muturiye jewe hagende ko nkiniyo navuye sindi ko nkiniyo nteranja kandi nta kintu na kimwe cyo utuma asubira mu bintu navuyemo iriya imyaka nka 10 byari bimeze dusharinge gato gusa numva ari ntahe ndende tuzongera tuyifatira umwanya ariko dukubita akantu gatoya kubera iki kuvura umwana wabaye mu ivyo bintu nabavyeyi bagutwara muri mwakore mu buzima bugoye mugashaka kuja kubukemurira aho hantu asha urabivuze ivyo vuze n'ivyo ivyo mperejeko ivyo herejeko afete twa je mvuka mu cyankuzo mvuka mu cyankuzo mvukira navukiye mu muryango usenga mu icamazi cyankuzo nzano hitwa icamazi ntonye ntubashika humba bahavuka icamazi naje maze kujayo rimwe oya gusa umugenzi avayo tu ntaho ndage je mvuka muri komine cyankuzo camazi naje ndahumvuka mugabo naragiyeyo rimwe ndahaza none namaze kuvukira mu muryango usanga baba mwibwo buzima bwo kuraguza kuko vraiment sino ntituri bubeshane abarozi barahaba twebwe rero kura cyankuze ngura nateye ubwoba kubarozi nta mwongo buri satira nari ko uvuka he jewe Kayanza represento abarozi babaye reka nze kwiga mu Kayanza naho ibivugwayo mu Kayanza ibivugwayo mba ndabivuze mugabo ndabiretse kwa amafaranga mu Kayanza basi natabye muzo ndabifitiye ngo ni ibintu bitatu murabarondetse w'amafaranga mugaca mu n'abasuma no kuvyara byo bintu bitatu abarondezi b'amafaranga Meme ico wahereye ko abarondezi b'amafaranga abasuma no kurondoka turarondoka kurondoka ngo hariho ngizone ifise nk'ubu usanga ngeze nko kuri 12 ntaranubaka Yesu we oya nta n'uwa 12 bamwita gute misago n'uwa 11 wa 12 sinzi ko ari karenzo ni karenzo none rero niko ndavugana twigarukira mu cyankuzo jewe aho umuryango uri navuka ibintu byo kuraguza no kuri nivyo byari bidutunze kuko je kuva mvuka nagiye kwa muganga niga mu w'icenda ahandi twaragwara izishinge ngo za mugiga usanga barateye abantu urushinge kwa mwene usanga batano gufisa nibaza izi ncanco ngira ngo izi ncanco ziriko mugabo ngo ibinini ngibiki utuye umutwe ngo bagiye kugura ngo pastamo twiruka kwa ntuze sino muvuga wa babumenya mukorere pro muri ya musaza nukore kandi aracyakora nubu wavutse akora ushaje akora nuko rero nubwo nibwo buzima nivyo byatumye nja kunivyo dukuraguza ubundi ntitwagenda kugira turondere ubutunzi niki twavyita ngo kuyatera ikiremo guteza amazi kuyatera ikiremo amagara gutera ikiremo ubuzima kuyasegura ariko nihagera nzopfa ako kantu niko kabi urakubwira ngo aseguye amagara yawe ukarindira n'imyaka 100 ukayibura reka yenda gutera inkuri uwo muntu nawe nyene burya nk'ujye wavuze araramvye reka ukabona ku myaka 45 arabwanuye none we niwe yanse kwisegura reka ndagutera inkuri kuyatera ikiremo ngenda kubwira ikintu kimwe catumye nivyo byo kuraguza tunabiheba hari abapfumu baturagurira bari babitumwa ko baduha n'imiti yo kwikingira aha je ndasagoza yindi ngaha reka izindi ino hariho abapfuye imbere yacu propore sana kwe warahaswe muta narashitse kwicyuma inzembe barazikuriye barasubiye barandimye umengo hariho n'indasago bandasaze ku rurimbi se ndavyibuka neza naharaho no kwirirwa ndavuga ngo usanga baraharasaze none gashaho ushaka kuyasegura kandi niyo definition y'amagara nakubona kumwe bakurasaga hano hose ngo bahibaki ngo bagasigaza ahamagara asanzwe yicaye none amagara yicaye ku magara sabe umuhungu nzomukumba nuko niko biba vyifashe amagara yicaye ku magara urangiriye niko biba vyimereye kwe urangiriye nabo n'umuzi sinashaka gutwenga sanga vyabaye sanga vyabaye usurankoreye weekend sitro zabuze tuzigira mu gutwenga nta kumwe je nibaza ko ndugumba ndiko ndabira si yubusa ubundi bino bintu ndiko ndakubwira nyene abantu babandishe kugira nze kubivuga babagwa oya hari umuntu nyene bumva kabisa wona muhereza amafaranga ukavuga ati
entertaining abantu kubera bino bintu nuwundi muti urengeza ndasago wajako ni yindi dawa ni yindi dawa ikomeye gose ni yindi dawa mbe wari kuravuga ikintu natakaye nariko ndavuga iki je nariko ndagusigurira yuko ivyo nakenye hariya mu for sure atari yo nje ahubwo ariyo navuye wow musaza unyemerera bino bintu tuze tubigaruke ko twiyaguye numvise ni igitabo kinini nta ningorane ibi ibi kugira ndabivuge tukanze gufata akarago tukikenyeka tukicara tukavuga ati dutere bavuga ngo utera ijoro gutera ryarenga gutera ijoro ijambo kabisa ariko urashimira Imana kuba warabaye muri ubwo buzima no musi ukaba waraburenze akaba ari indi ntambwe wateye mu bundi buzima ahubwo ukaba uri kurakina filme umeze nk'uri karigisha abantu kutoba muri ivyo bintu neza cyane ndashima Imana kuko abavuye ndabuvamo ariko se navuye muko nyene narakijijwe ndakira Yesu nk'umwe n'umukiza wow bica bituma rero ivyo narondera ku bapfumu ndabisanga kuri Yesu ho birenze ana abondance ho umuntu atarinda no kwiraba iminyota ibaze kwera agiseremba naco ngo muragitamba mukaryama hasi ego turaryama kwera hajya n'ubundi twaratambirana kiranga tukarambarara tukanararaye tukagira iki n'amategeko arenze kareka amategeko y'umupfumu bazi nk'umuntu kukubwira ati uve ngaho udahindukira ushika muhira aho gacha wumva nk'ikintu kigukanze inyuma gacho hindukira umuti urapfuye hajo umuti upfuye canke aguteka akantu gatuma usubiye kambwira ati bana muze bya bintu nivyakunze acha kubwira ati we ntiwigeze uhindukira navyo birashoboka abantu wahindukiye ati nije niyici navyo birashoboka hapfumu n'ububeshe barabugira kugira ngo akujye inote hanyuma aguha amategeko atabaho hama zo kugira ati we warabirenze kugira ntumuteke umwikomo ahubwo byose bigaruke kuri wewe yego ivyo navyo birabaho sinobihakana cyane mpamvu navuze ko kantu tuzokagarukako so urumva ubuzima ni burebure ufise back nini uri kurakora mu bikogwa hari experience no musi umaze kugerako mu bijanye n'umwuga winjiyemo yego bo icyo nakubwira cyo ibintu byo gukina filme ibintu byo gukina filme nyezera ndabitanguye muri 2023 ariko natanguye muri 2017 nkina comedy 2017 natanguye muri comedy 2017 naritabira n'amahiganwa atandukanye 2019 naritabira ihiganwa ryitwa Tanganyika gitwa Burundi talent search yateguwe na SÉRIE 2022 naritabiriye ihiganwa ryitwa Tanganyika comedy yateguwe n'akadirisha prod aho hamwe naratahanye mu kibanza ca kabiri handi ndaja muri finale mugabo ntacyo natahanye hama rero nkava ninjira muri Iseke films kuva kera tugitangura comedy twakinira mu shitwa Kapital Center Kapital Media Burundi Capital Media Burundi twakina comedy dukinira iruhande y'imbabura dukina bariko barateka ahantu tuntu misenda twibuka sha repetition twayigirira mu mbabura amakara ari karagira nuko amare turaduga Capital Center rero maze guhindura ikazana igisata cha Iseke films nanje rencanja muri Iseke films rero hariho rero experience kana kanyine maze kugira kandi byose n'izina riko rirakura kuko no munsi abantu bariko barakubona urafite public sinzi ko taratangira no guca ahantu kwabana abantu barahindukiye Gitega nzamo n'abantoye agende ngozi ukana baragutoye cyaho mwibarabara makino gisagara cyo ukabona abantu nzi intoke umupfumu hasigaye yuko haca bakunyanyagiza kwa amafaranga nuko rero nico kiba gisigaye bice binyubusa kantu sabase yavuze ati kugira izina utagira amafaranga ni kibazo mubova hano mu kiganiro no gufata moto bigaca bya cya wibaza umva yuko intambwe impingira ndahagirege gushikiyomba intambwe iracari ndende ariko iciza nuko hariho agacu ibintu bitangiye kugenda neza nabonye bariko barugura n'ama agence adandaza ama films bikana yuko abakinyi ba filme bagiye gutuburura umwanya n'umwanya bishobora kugenda neza sasa uburyo bariko baragukoresha muri Iseke films uburyo buri kuraboneka nta kintu ca comedy cyane je mbonamwo nubwo hano hanze bagufata nk'umukomedian mwiza ntabwo ubona yuko aba director n'abanditsi bariko barakuryamira bo oya sinova ngo ariko barangyamika burya umuntu director abafise ahantu ashaka kugira bivanye na n'intumbero yahaye filme ariko ara directinga rero je sinoba vuga nabi ngo ariko barangyamika shengo bariko baragera gute nibaza ko igihe nicagera bikaba ngombwa yuko nkina hole nshobora gushiramwo ivyo bindi vyose nzobishiramo ariko kugeza ubu ntaco no bagiriza n'ukuri ariko nawe uremera yuko uwo gushiramwo akantu cyane ka comedy kazamwe muri ano mafilme nyene ngo ukazo karobe kamwe urabona yuko ari yo point foro yawe ego aho hantu n'ukuri ntiwibaze ngo ndahoroheye
aho hantu je nabonye urahakarira cyane abitwa ba Joel ba Iva n'abandi bose muri team bafise mu ruhara barabi ico bakoze uno musore turakumbuye turiya tuntu muri kumbabura muturobekemwo nubwo nibindi uri kurakora uno munsi bimeze neza cyane uzi kaho hanze bibaza je ko ndumuboyi niko bazi bibaza ko nkora akazi ko mu nzu kure aje ncupfurira ababosi oya nanje ko kazi nako negeze nkora kandi ndabizi niravye aho ngeze nako nemirije gukora oya nako wimirije gukora usibye ko nabagakoze batagayitse mugabo urumva uri kuravuga uburyo we ibyo buzima ntabwo wabaye ego nta bose sindiko ndagaya ko kazi ngo ni kabi oya kuko jewe nafise ibindi ndiko ndakora byo bituma ntajya mwiyo ntuze mw'ivyo bikorwa byo guteka imfungurwa z'ababosi nibaza ko batangiye kubikubonamwo kubera intuze akantu wakinye gaca karamenyekana gose urumva ahantu hose maze gukina muri Iseke films nta série nimwe nakenyemo ntari umuboyi kiretse iyi wari umuntuze mu ntimba wari umusiti bazobibona niwe nzoba ndi tuba tubabegeye kuntuze kutarahakugwa na kantu nirabuzwa mbona umuntu ameze nk'umusiti menga ni wewe kure bazobibona nimba ari byo atari byo naho bazobandanya bakubona uri kuravuga uburyo aho ukina hose bagenda gukinisha nk'uwo muntu umeze uko ko baza bafatanye numva jewe n'umukozi nkoresha hakwa kumfata ko ndi umukozi gasubira munsi ndakumvise urumva n'umukozi wanje ababona ndi umukozi nyene kuko zararohera zijya fili umukozi abona ndi umukozi umuboyi abona ndi umuboyi none umuboyi azohemba umuboyi mugenzi je umuboyi wo muri filime ndahemba umuboyi wo muhira umuboyi imbere ya kamera n'umuboyi munya ngo munya namwe jira ko munyi we munyi ariko bana ya ubu nakasa muri kumugane wewe ngo umukozi ngo mbona umukozi akambona ndi umukozi niko umukozi agahemba umukozi mugenzi yego kandi byose bigashoboka kandi bikagenda neza kucumenga nta cubahiro yo guha ubu uri muhira atamaye icubahiro kweze guheze nawe acamenye yatumbera erega menga yo hava yikanga ati jewe uyu mukozi ari karama amategeko agira kandi nawe nabonye bariko barayamuha webo yanyana ari karaba filime aratwenga nyene mugabo kameme ariko naje sinja nigira ibintu byinshi kiki tuba tubana nk'abavukanye nk'iki ariko kameme urumva nyene haba ari akantu gatoya nanje kubera ko ziguhiza impeze nkagira gutyo birumvikana cyane umva icubahiro ntico kuva ko ngo no kubera ko kandi kantu hajya ama responsibility umuboss ateweza kugira imbere y'uwakoresha yose uba wayuje nanje hajya imbere ya kamera ziba nimvuza akazi nawe nyene ababizi kandi imvuza akazi birumvikana cyane so nk'umuntu yoshaka kuguterera uno munsi kugira ugere kwihangiro ryawe nkeka yuko ari rinini yo gukorera iki jewe umuntu yoshaka kunterera kugira nshike kwihangiro ryanje jewe yonterera igikoresho icyuma cyotuma ashobora gushika kwihangiro ryanje ico naco kamera jewe iri mu bintu vyotuma noshika kwihangiro ryanje nubwo kamera ifise yandi magiseswara n'ibindi bintu bigendana mugabo kamera n'imiburi nk'ibice nka 50 nogerageza wanyene kuvuze kamera ubavuze microphone ubavuze abari hagatrepi n'utundi twi aho rero uwo muntu yobasumbye n'umuntu yongaburira umwaka wose wow ndakumva nca numva yuko mengura nategekanya kuzohava uprodwiza ibintu vy'iwawe ego navyo biriho kandi hariho n'ibindi nkora usanga bisaba amakamera usanga nkora ibintu byo kwamamaza navyo birakeneye amakamera amaregistraire kwa n'ibintu rero vy'iwanje numva shaka kuzokora ego wow akorera ama publicité kabisa aw birumvikana cyane uyu ni munyi kama kawa ide tuba twakiriye warumugisha kumwakira ariko no mugabo atekeye ibintu byinshi dusubire ubutaha zobandanya abasogongeza ko harakajambo kamwe canke tubiri wumva turi kumushaha nako ku mutima wosigira abantu hanyuma duce tukikebanura bo jewe cyo no basigira ni bashishikari gukurikirana ibikorwa byacu kuri Iseke films barushirize kudufasha kubigeza kure kuko hari umuntu yavuze ngo umuwanyi ngo agije ingurane nawe ubujigije ngo umuwanyi agigije nawe ubujigije
bo agije ingorane nawe ubujigije uvuga ngo ajigije nawe ubujigije dusabe kuvuga iki umugenzi ateye imbere nawe ubuteye imbere nitwatera imbere n'abagenzi bazobateye imbere dukikaza bateye imbere igihugu cy'uburundi kizotera imbere turushirize gutera imbere mu mpande zose nuko rero bashikare kudukunda bashikare kudukurikirana bashikare no kudushigikira mu buryo butandukanye nawe ndagushimiye ko wampaye kano kanya tugushimire cyane nawe kuba waje ndabashimire namwe mudukurikiranye ihangiro ni ryarindi no gutera intambwe tugere kure cyane hashoboka make your comment ibyumviro byanyu bibaringira akamaro kugira tubikorere ko tubandanye tunabaha ibintu bizima. We love you so much. Hasta la vista. Capital Center, where hard work pays off.